Be? 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 Bishoboka. Uyo ninde? Emma. Emma. Urinde we. Umva. Washara wajyaga koga. Ubu nyene. Harura kugeza kuri gatatu. Wamvire mu nzu. Hanze. Uyu ninde? Kuri nawe nzi. Umura masitari mu nzu yanje. Emma. Uranciye intege. Gabe. No. Nukuri kw'Imana uriko biraba ntabyo nzi. Emma narakwizeye. Hoza na mu nzu yanje. Ariko ibintu bitanguye. Ibintu nje ntabyo nzi. No! Ziba! Ushaka kumbwira ko utako ndavyuzi. Kuzana amakobwa mu nzu y'iwanje. Emma. Emma. Emma urababaje. Mu nzu y'iwanje. Ukazana abandi bakobwa. Biriko biraba ntabyo nzi. Ziba! Emma narakwizeye. Ndakuzana mu nzu yanje. Emma ni wowe! Komere buje kunkorera. Egra sinzi ntangurire hehe. Umukobwa nawe nzi. Ndakura wa Ishano. Yamenye sinaye kuzana mu nzu yanje. Egra nukuri ntabyo nzi biriko biraba. Ziba! Emma. Ngiki ntaguhaye muri buno buzima. Emma. Ngiki ntagukoreye muri buno buzima. Emma. Nirihe nakosa nagukoreye muri buno buzima. Umukobwa mu nzu y'iwanje. Please, babe. Narumvise ko abahungu mudashima. Mudashobora kubunga n'umuntu umwe. Ariko no mu nzu y'iwanje. Okay. Ntacyo bitwaye. Umva. Uranyumva neza? Ubu nyene
nyene singaruke ndagusanga mu nzu yanje ubu nyamvye mu nzu ngaruke ngaha wavuye utwawe twose watwaye watekeye ko wankunze utizikanya hari ibyo mbona bikivyemeza kuvyemera tugafatanya wasumbije inguvu ivyo ndavyemera kunyegurira umutima wawe utitaye ku myaka ubukene n'amashuri vyanje nabibonye mu rukundo rugusunika bituma nizera ico wambwijije akanwa kawe urugendo turarufatanya ducana mu nzira zimwe ziteze mwamawa. Cheers. Babe. Ishano. Nzi ngaho nshitse ngaha. Ndabona turi babiri. Nta bandi bantu. Inzu tuzomba tuyibamo gushika ryari? Ushaka nde none be? Famille. Nshuro bano muri wacu navutse ndumwana wa Kinege mfise wa oncle bashaka ko mbana n'abakuze banje ariko je sinavyishimiye sheri ni umutima wanje wahisemo nanjye nifuza ko nabana nawe muri iyi nzu nshaka kuvyarana nawe mbane n'abana banje ngaho. Wait. Yagiye. Oui. Ndagusezeranya ikintu. Urabona ukuntu uri gusa mu mutima wawe. Na mind zawe. By'ukuri nzokurinda ibintu bibi. Ya. Nje nawe tuzobana forever. Kuko niwe nifuza ko mbere mama w'abana banje. Kuko niwe nifuza ko twosazana. Nza numva bavuga ngo urukundo gukura inyirukiba. Ndaba mu maso. Gico zizombona. Kizo bikimenyetso cy'uko urukundo gukorera ukiba. Ndagusabe ubu wanje ibihe byose. Kuko udahari. Nta buzima nzoba mfise. Gusa kabiri gatoya ariko nzokobera Johnson. Nta buzo gukora ko ndahari. Sheri ndagukunda cyane nzogukinisha bene wo nkunda. Nje ni wowe nkunda. Sheri. Ariko nanje naguhisemo mu bandi bahungu bose n'amambona ariko mpitamo urukundo ndagufitiye. Sheri please nzo wirinde kumemukira. Musi aho uguye mukira no fumanta. Penda ukunda.
umva rero sorry icyambere kwanza sorry kubyagushikiye ariko sinangaye kuko namanda bikubwira kuva kera mugabo wari unyumva ubu ndazi ko uzora unyumva kandi cyane ariko je narakumva sanye narazi yuko urukundo ruje rushatse aby'urukundo shana ujya mu ngo wawe nyine ariko naco bitwaye gusa ikintu coco natahuwe abahungu bose murimbwa oya si kuvuga ko turimbwa ahubwo n'ujya mu nyakamigo watoye umushyira mu kibabisi niwe yagize ibyo bintu byose twese si kuvuga uko gusa ikintu coco nabonye muri ubu buzima abahungu muri ntashima si twese ahubwo mbere yo kuguma dutera izo nkuru reka ndondere icyo kunywa kwanza ufise iki ngaha ndibaza ngaho urahatse ntawe udashika harya muri firigo zirahari zose ziruzuye ibyo ushaka koze ahubwo sineri ndagarutse naco woburira ngaha kaje umva washana wajyaga koga ubu nyene ntarure kugeza kuri gatatu wavire mu nzu hanze nawe ari waziguze byose yabana byose birahari nenda kubaza ko wize n'ikirahuri cawe wenyene wankuye era unkuriramo kode shaka sigaye ndifotora azi ko ufite telefone ifotora neza na Snapchat ya telefone yawe ifotora neza nimba uri hafi ihangane cyangwa ufate taxi aza kwihirira numara gushika wewe uhita winjira kandi je ncasohoka ndagusiga ngaho ngo wabyumvise ibyo nakubwiye utegereza kugumana n'uwo muhungu mu cyumba gushika umugore wiwe agusanga mu cyumba so amen bro karibu banza ndiko ndanywa nyene kanamuzanira igikombe dusangiye reka twihutesha nabyo kandi ubuke kwanza mu aza gusanga mu kanyabwe neri nkuru za extra naho so tubanye neza tu kuva wamurongeye nigisohoka niko nuba unomisi kuva wamuronse nigisohoka nshaka mu telefone yacu siga dukwepa kumwe madame so extra raho umukobwa yankunze yamaye urukundo yamaye icyizere yamaye ibyo ntanishoboye kwiha kuri ibyo niyo mpamvu nzomuha agaciro nkakama nzomukunda ndakubwira ikintu ujya mu kuba kumubona kuri yo ryari chance kandi icyo nakubwira nk'umugenzi wanjye uje wiyaranje n'uzotakaza iyo chance kujya mu kuba ko ujya mu kuba kumuronka kuri yo ndazi ko chance uraza aho yagukuye ubuzima wabayemo nawe uri amasaha please nuze umutakaza ndagusabye ego kinyohera ni kimwe ko yambwiye kuri inshuti yiwe cyane njya kuri inshuti yiwe kimwe gusa nakwicishije amajyambere reka nzane ikindi kirahuri dusangiye ego oya ari juste gutora igikombe hajya
ntiridiriwe niyo mpamvu ariko ushaka byinshi nawe warunyatera cheers. Kandi makuru rero sawa akazi gusaguye gusa business iragenda neza ndashimira no kutuma best meze neza meze neza ndibaza ni ife y'inzoga wari wazi niwe nyinshi yari yuzuye meze neza ariko mama umva excel takubwiye ati nimba uri hafi ihangane cyangwa ufate taxi uza kuhirira namara gushika we uhita winjira kandi je ncasohoka ndagusiga ngaho ngo wabyo bisibye nakubwiye utegereza kugumana no mu cyumba gushika umugore wiwe agusanga mu cyumba so ndabigusabye bikore uko genda bikubwiye Emma Sano akuzina Ainda hafi nyine. Mwana wakesha masa Kari ariko akazi gasigaye rero nakiwa Jackie onye nahejeje wabonye ko nahejeje wowe utumufata mushire mu cyumba ukurwa nakubwiye Ni umufasha mutani mu cyumba. Ngura kinagora ndagufashe ndabigusabye bikore uko genda bikubwiye nyaruka kandi gira ngo kobwa na Snapchat nabaye ikintu Telefone yawe usigaye tugifotora neza je sinzi impamvu. ahubwo nzogahindura Sinzi ko rero twinywera. Je bino bintu biranteye ikibazo by'ukuri. Karakaya bacu umuntu nanizeye kuvuze uko zivugijwe niko zitambwa. abakobwa ni benshi ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi ni beza bafise akaranga n'imico y'ikirundi bwirari ziba nshobora gusanga ndiko ndarota kumbure mukayandaza kuvyuka mve mu ndoto. Okay. Nibyo ukwizera kwimura imisozi ariko nagira ndakwibutse ko kwizera kutagira ibikorwa nako kuba gupfubye. Ntuzongere kugerageza kunkora mu bwonko iyo bumenye umwe bwari kindi. Ndababaza mwebwe murazi amarangamutima y'umuntu ico asobanuye, murazi uguhitamwo k'umutima w'umuntu ico bivuze.